Murakoze Iteka. Ubwa mbere twagomba dutangure gushimira novuga abanyagihugu b'Uburinga bo bashoboye gutabariza uwo mwana novuga uwo mujene yagira yicwa n'imbonerakure. Aha ligue Iteka yagira ati birabaje kubona ko urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rubandanya amabi atacamira. Aha ndayivuga nishimikije yuko abantu batatu bagira bice Ujire ndayishimiye, harimo n'imbonerakure zitatu, umwe yitwa Lionel Nshimirimana, undi bita Sniper na Moses. Abo novuga ko nubacidegenza kuko aha tuvuga yuko Lionel bamuhagaritse, baje kumuhagarika, abaje kumuhagarika bamuhagaritse kugira mukingire, nabo bakaba arabari novuga mu ndongozi z'umugambwe ku rwego rw'umutumba. Aha tuvuga abantu batatu bagiye kumutora. Hari uwitwa Kigeli asanzwe atwara imbonerakure, hari uwitwa Rolanda asanzwe atwara umugambwe ku mutumba, n'uwitwa Olivier Nzitunga novuga asanzwe ari umukuru mu bamwe twita abakuru mu n'amashingiro kuri uwo mutumba muri uwo mugambwe. Abo rero ntibamufashe kugira ngo aje kubazwa amabi bagira bakore bo bwicanyi bagira bakore, bamufashe kugira mukingire. Inkuru dufise nuko yobara ahantu ataramenyekana mugabo muri ako gace ka Buringa. N'uwo Moses nawe nyene ntiyafashwe kugira apfungwe, nawe nyene yoba yinyegeje ahantu. Aha rero ligue Iteka igafatira akaryo kugira ngo ihamagare umugambi uri ku butegetsi wigisha amahoro, ubwo rwaruka rureke kubandanya rukora amabi adasiba guhekura abarundi, imiryango y'abarundi, ahubwo babigisha amahoro, hanyuma abakoze amabi bayahanirwe. Kuko nimba urwaruka ruzobandanya rukora amabi kwidegemza, nabo nyine ntacyo bariko bararufasha kuko maraso n'amaraso.